amatohoza yose Museveni washoboye gukora, abantu bashashe muri za sentare za gisirikare uyu munsi bakiriho tubavugishije, abasirikare bakiriho tubavugishije, abasivili bakiriho tubavugishije, batubwira ko izo manza zitabaye. Turafise amajwi yabo, turafise n'inyandiko, iyo duhejeje kubumviriza baca bashirako umukono wabo. Izo manza izabaye. Icyo batubwiye ni iki? Vyandikwa n'abasivile, twebwe baduhamagara dushirako umukono. Vyandikwa n'abasivile, twebwe baduhamagara dushirako umukono. Bongera ko bati ingene ivyo bintu vyanditse mu mategeko, mu mvugo y'amategeko, twebwe ntabwo twari tuzi. Mugabo inama imwe canke zibiri twariyitavye, mugabo twaza gushira ku mukono ivyaheze. Ica kabiri, barya abantu bose bavugwa ko baciriwe imanza, dufise inyandiko cane cane z'Igitega, cane cane z'i Bujumbura. Benshi muri bo baciriwe imanza bamaze gushika mu binogo, fosse commune. Turafise nabo tuzi ku giti cacu bishwe itariki 29 z'ukwa kane, 30, itariki 1, itariki 3. Izo manza zitabaye dukurikije amajambo yabo bakiriho. Zirya mpapuro zasohotse abantu baramaze gushika mu binogo. Ibinogo by'Imashitsi, Igitega, Nyabuyovu Igitega, Ruvubu Igitega, Mutobo Igitega, Buterere n'ahandi Bujumbura. Iyo ni inkuru ya kabiri. Inkuru ya gatatu, icitwa imanza cabyaye inyandiko archive, cari kije gufasha leta ya Micombero kwereka isi ko abishwe batishwe atamanza zabaye, batishwe atamanza zabaye. Abanyamahanga ba mbere batanguye kwandika kubibera mu Burundi muri ya misi ya mbere kwa gatanu, bamwe bitwa Ligue des droits de l'homme de Nouvelle-Neuve, uwundi yarushikirangoma wa mbere wo mu Bubiligi, turafise inyandiko ziwe. Uwundi yarushikiranganji w'imigenderanire yo mu Bubiligi, turafise inyandiko ziwe. Uwundi ni ambasaderi w'Abanyamerika yari ngaha mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu leta yunze ubumwe bwa Amerika yaciye Uganda, Kampala. Uyu wewe yaciye yandika n'igitabo, ambasaderi Thomas Meladi yaciye yandika igitabo ku Burundi mu Congereza cise Tragic Years, les années terribles, Thomas Meladi. N'abandi rero bagize des déclarations diplomatiques, bari ngahe Bujumbura. Ijambo genocide muri izo nyandiko ryasohowe ubwa mbere na leta y'Ububiligi kwi Burundi ariko haraba genocide. Turafise ubwo rwandiko no muri raporo yacu biriho twashikirije mu Kigobe. Ica kane,
icya kane, uru rubanza babivuze neza bagenzi banje rwashobotse kubera igikorwa cya CVR cyakoze gushikaho cita izina ibyabaye mu 2022. Ya raporo yo mu Kigobe itariki 20 Kigarama umwaka w'2021. Severity harabaye jenoside, twakoresheje ibwirizwa ryo mu gihugu yitwa code penal, twongera dukoresha amasezerano mpuzamakungu yo mu 1948, amasezerano mpuzamakungu ahana ibikorwa by'ihonyabwoko ku isi. Kandi mu matoza yacu twasanze Burundi bwari bwarayemeje, ni ukuvuga yuko nazirya zitwa imanza atarizo mu gucira imanza abantu muri zirya nyandiko dufise, baravuzemo ayo masezerano mpuzamakungu yerekeye guhana ibyerekeye ihonyabwoko. Mugabo mwumvise ko imanza zitabaye. Dukurikije ibyo abakiriho batubwiye, dukurikiye n'ingene atamubiri yocira abantu 1,800 ku munsi umwe, hanyuma tutibariye n'aya makosa yose agenda aranga imanza zerekeye lo penal. Muri penal umwe abaza ku giti ciwe, ariko muri penal s'abantu 800, 300, 500, uvuga ngo condamné à la peine capitale. Cane cane iyo uriko urabesha hari akantu kagusoba kajya kajambo mawe mu Gifaransa, les personnes dont la liste en annexe sont condamnées à la peine capitale. Hakurikira ijambo exécution immédiate, hakurikira ijambo n'ibintu byabo byose bakoze birafashwe bizodandazwa, hanyuma ikiri bakoze nabyo nyene tuzobiha igiciro. Iryo ni ijambo ya gatandatu. Ijambo ry'indwi kuri igikorwa cy'igihugu, kuri igikorwa cya leta bicishije mu butungane cyo gushima, ni iki gikorwa cyo kuremururira abaremerewe, mu Gifaransa réhabiliter la mémoire des victimes, mu Gifaransa kubakurako impuzu y'ubumenja bagasubira impuzu y'ubuntu. Abamenja nabishwe, ariko abamenja muri zirya nyandiko n'abakenyezi babo, abapfakazi n'abana babo n'imiryango yabo. Ibyo mu matohoza twakoze nk'umugwi byaratweretse ko abana babiswe abamenja 200 no kw'ishure byarabakurikirana, no kw'isoko, no mw'isengero, abapfakazi paruko, abana babo paruko. Iryo jambo gukurako impuzu y'ubumenja muriganire, murimenyeshe abarundi, amateleviziyo abimenyeshe, amaradiyo abimenyeshe, bumva iryo jambo yitwa la réhabilitation des victimes, basubije ubuntu. Iryo jambo ry'indwi rirahambaye, nicyo gituma ndabasabye kuri iryo jambo ry'indwi ko abifuza uru rubanza kopi yabo RPC 5621/S
abifuza urwo rubanza ngo dusigire adresse mail yanyu mwese muyihe protokole ku gapapuro, ejo uyu munsi turarugikire mwese mu rusome, kuko mu bindi bihugu iyi ni igikorwa gihambaye ku gihugu, ni igikorwa gihambaye ku Burundi, ku Barundi, cyane cyane n'igikorwa gihambaye ku babuze, ni igikorwa gihambaye no ku babikoze bakwiye kubimenya. Kirahambaye kuri bose, kuko ibi ngingo urubanza rwaje gufuta ibyo zirya manza zose zafashe kw'ingingo byose. Nk'uyu munsi abarongo urubanza rero baje ngaha kuri kontwari biraza kuvugwa, mu kabari biravugwa, mu magrupe biravugwa. C'est un jugement historique. Ni urubanza rudasanzwe mu buzima bw'igihugu, gusubiza umutamana, gusubiza agateka abiswe abamenja, abazize ubusa, abagandaguwe ataco bazi, abagandaguwe ataco bazira. Biciye bihura rero na rya bwirizwa rishasha inzego z'igihugu ziheruka gushirako umukono, vya bikorwa vyerekeye ivyanyazwe, amatongo, amazu, amakonte ku mafaranga bigiye kwinjira mu bikorwa ubutumwa bwa severe. Icumunani ni ico kugaruka kuri izi manza zo mu kwa gatanu 2022, izi nyandiko twatoye Igitega, i Bujumbura, twararose n'izi Ngozi, mugabo zicisha abantu. Abacamanza bashize ku mukono turabafise, abari Bujumbura batuma mufite mazu n'imiduga turabafise, mwabonye abashikiranganje bashaka ku mikono bakawuzagara, mwabonye bakanubaronje mu by'amazu, hanyuma bababwiye ko abishwe baboneka bose. Uwavuga ko naka yapfuye yasandavye ntiyarakira umuganga henshi y'abari procureur de la République, mbere nk'uterekeye ntare wa gatanu wewe umukono wemeza ko naka yasandavye n'uwa procureur général de la République yitwa ico gihe Siriro Nzo Habonayo. Izo nyandiko zo turazifise, murabaza no kuziba barazitembera kuri Twitter, muri raporo ziriyo. Ico c'umunani nico kwabwira yuko izi manza zari izo guhuma amaso amakungu, zari izo guhuma amaso amakungu. Ikicenda nico beza, nico gusaba abarundi bose bakumviriza, abari ngaha n'abakutuma kw'iradiyo canke mu mateleviziyo canke bazobisoma, cane cane tubwira abakiri bato, cane cane tubwira abatakoze ibibi bijana mu binogo abandi bagenzi babo Barundi, ntimuzosubire guhakana ibyo mutabonye, ntimuzosubire guhakana ibyo mutabonye, ibyo mutakoze. Twebwe turi ku rubuga, turi mu makartier, turi Bujumbura, turi Ngozi, turi Minago, turi Vugizo, turicarana n'abarundi batandukanye mu bwoko, abahutu, abatutsi, abatwa, abanyamahanga, bakatubwira ingene vyagenze, bakatubwira ingene vyagenze. Imbere yuko twita izina ibyabaye mu 2022, twarabonanye n'abatutsi bakuze bakiriho, baje mu gisoda, baje mu camanza, bihebeye Imana,
baciye mu gipolisi baciye no mu mpimba bamwe bamwe